Reka dusubire tubaramutse bakunzi ba Nkerebutsi TV, twizere ko muri amahoro mumeze neza, natwebwe ku Nkerebutsi TV turamahoro tumeze neza. Reka rero tubanze tubashimire muri kumudahengeye cyane kwa mudukurikirana, tunabasaba n'imbabazi kuko twatumaze iminsi itari mike tutubashikiriza ibiganiro ku Nkerebutsi TV. Ibyatuvuye ko rero nuko bimwe mu bikoresho dusanzwe dukoresha ngaha ku Nkerebutsi TV byagize ikibazo, ubu byatangiye gutora kamitende, byatangiye kuba bimeze neza. Naho rero dushimye gutangurana n'ikiganiro twakwita ko ari nk'icambere nyuma y'iminsi itari mike tudakora ibiganiro ngaha ku Nkerebutsi TV. Turi kumwe nande rero, turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane ngaha muri komine ya Mabayi, aho naho ni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. N'umuririmbyi akaba umartiste akora ibindi bintu byinshi bitandukanye, muko atari ubwa mbere tuganiriye ngaha ku Nkerebutsi TV. Ni Ntakirutimana Denis, benshi musanzwe muzi mu ndirimbo benshi babonye bakunze cyane yitwa Umwigisha, yaririmbwe nawe nyene Ntakirutimana Denis. Naco gituma yanteye n'inguvu kugira nshobore kumutumira ngaha ku Nkerebutsi TV kugira tuganire, atubwire amajambo mwamwe ari muri iyo ndirimbo ngo twayumvise, hama atubwire n'icyatumye ayiririmba. Nivyo rero bimwe muri byinshi twava tuganira nawe bihava biva muri ibyo nyene mejeje kubabwira. Narandiriye, reka tumanze tumuramutse. Amahoro y'Imana bane nawe Tama Denis. Amahoro cyane, nani ndabaramukije. Meze neza? Yego. Amakuru y'iminsi ndaho buke. Yego. Karaza rero ibikorwa kazi ka misi yose meze gute? Akazi ka misi yose ni sawa, n'ubu narinda kariko, ndetse ko savye agahusha kugira ngo mbanze mvugane namwe ko mwari mundondera kugira ngo dushike ikiganiro. Ni Ntakirutimana Denis, kubatibuka akazi ka misi yose kanyu cyo kunakumanza kubabwira cyo musanzwe mukora mbere binakunze uco tubyanira ibindi usanzwe ukora biri privé apara y'ibyo byako kandi kazi usanzwe ukora. Ego, jewe nkuko bisanzwe ndi umunyamabanga w'ibiro ico bita secrétaire de direction mu Gifaransa, mu biro by'indero muri komine ya Mabayi. Hanyuma mu buzi butandukanye aruhande y'ubwo nkora yako kazi nkora ka leta, nsanzwe nkora n'ibindi nkuko mamaze kubivuga bijanye no kwandika, gucapa n'ahatari kirenga mugabo nabyo ndacishamo, nkakora n'ibindi byo gukora aho abantu bashobora gusamarira ibijanye na ico bita amajardin cyangwa se amaspace vert. Ibyo byose ndabikora, nkandika no ku mazu, nkasiga n'amarangi nko bisanzwe. Yego, ariko kandi nkongera nkaririmba. Ni Ntakirutimana Denis, mwamaze kubyumva ibyo asanzwe akora. Ahanini nanje namutumiye nk'umuririmbyi. Ntakirutimana Denis, umaze imyaka ingana gute muri mwuga wo kuririmba? Ego, nkuko nabibabwiye mu kiganiro ca mbere, nsanzwe ndi umuririmbyi kuva mfise imyaka 14. Ubu rero nk'umuntu akwije imyaka 48 muce mwumva imyaka maze ndiko ndaririmba byinshi cyane. Ntakirutimana Denis, mu myaka 34 muri abaririmbyi mumaze gusohora indirimbo zingana gute? Nta ndirimbo nyinshi ndasohora kubera ko indirimbo kuzisohora bisaba uburyo. Mugabo izo maze gusohora kwako ndirimbo indirimbo hanini indirimbo z'Imana. Nari indirimbo zishika 5 maze gusohora z'Imana, akaba n'indirimbo rero zishika 2 maze gusohora mu ndirimbo zisanzwe zitari z'Imana, zubaka igihugu, zihanura, zishobora gukiza imitima y'abantu muri bina biriya. Yego. Ntakirutimana Denis, mu ndirimbo 5 zo guhimbaza Imana arizo benshi bamenyereye kwita gospel, n'indirimbo 2 zubaka, zirimo amajambo yubaka igihugu. Mu kiganiro twaka gukorana maraducishirije ko ico gendiruka ku mwaje mwazanye kitari hari akaririmbo mwari mbere, tuganye malaria twirinde na tanta. Ubanza kadushishiriza ko kugira bari ko twumviza bumve ko by'ukuri ari wowe n'uno musi paswe gutumira kandi. Ego, ni indirimbo yiwanje kuyibaririmbira nta kibazo kirimo. Ego, nitwanjanjwe ku magara yacu, nitwanjanjwe ku magara yacu,
ikiza ca malariya caratwinjiranye mu gihugu cose, carashitse tukivugutira umuti kuko aho kigeze kiratema kigatongo. Akarifu kayo Haguruke haguruke barundi mwese, ikiza ca malariya tukigwanye twivuye inyuma. Yes, Nakitumana Denis mwamwumvise yatangiye gukora mu gahogo. Aha rero nk'uko nabibabwiye yaje kutubwira ahanini indirimbo shasha. Duka kubona indirimbo izunguruka ku marezo sosiyo za Facebook, za WhatsApp, za YouTube, indirimbo imeze neza cyane. Indirimbo mwayise ngiki muheruka gukora amasanamu? Indirimbo mperuka gukora nayise umwigisha. Umwigisha, Yego. kuki mwahisemo iryo jambo umwigisha? Nahisemwo ijambo umwigisha kuko niko niryo zina ry'umwigisha nyene. Hanyuma umwigisha nasanze ari umuntu kirumara mu gihugu mbere no kw'isi yose. Nico cyatumye niyumvira kugira iyo ndirimbo, kuri iyo ndirimbo kugira ngo ndabishe mu ntumbero yo kumuhayagiza bivanye n'ibikorwa mbona akora, kandi ibikorwa bihambaye, ibikorwa bikora inka. Uravye kwitanga, uravye ico ari, ukabona ko mu by'ukuri ari umuntu akomeye cyane. Hariho abantu ushobora kubwira ati umwigisha kujya yitanga, afise ibikorwa bihambaye cyane akora, akora ibikorwa bikora inka nk'uko mwamuje kubivuga, mugabo ntabitakuvuga ati doma ku rutoki tubwira ibikorwa 4, 5, 6 umwigisha by'ukuri akwiye gushimira. Umwigisha ibintu akwiye gushimirwa mu by'ukuri, nagenda abwiye ko naje ndumwigisha. Ni ibintu rero naciyemo, ni ibintu namamwo. Umwigisha ubwa mbere na mbere ni umuntu yitwararika abana yigisha, kandi akabitwararika ijoro n'umurango. Umwigisha ni umuntu utazosanga afise akanya ko gukora utwiwe, ahubwo umwanya munini awukoresha ariko arategura, ariko ategura ibyo kwigisha abana, ariko ategura kazoza k'abana yigisha. Ni umwigisha rero. Umwigisha rero ni umuntu akomeye cyane. Hanyuma ikindi naco, uriko uraraba umwigisha ategura, afise ibintu byinshi ategura, byinshi kandi adateguye ubona ko mu by'ukuri umwana adashobora kugira icyavamo. Nico gituma rero umwigisha nashimye kumuhayagiza, kuko nabonye ko ari umuntu mu by'ukuri adasanzwe. Yego. Umwigisha ashobora gukora ijoro n'umutaga kubera kwitangira abana biwe. Ni gute ko tubona abanyeshure sahindwi bo muri seconde baba batashe, bo muri primaire saa 12 baba bitahiye kubaza ekofo, tukabona badusanze mu ngo zacu. Ni gute ushobora kutubwira ko umwigisha nijoro yame yitaye ko abana? Gute bitubwire kugira utabyumva byumve ko by'ukuri umwigisha akora akazi k'ijoro gute? Umwigisha akora akazi k'ijoro kuko nubwo bishika abana bagataha sahindwi, ariko mumve ko bashobora gutaha sahindwi, hakagira abandi baza sahindwi bagataha ku mugoroba. Hanyuma uwo mwanya abana batashe, umwarimu nubwo atashe muhira, atari umwarimu kumbura afise iyindi ntumbero azica akora, yego, n'ubundi ashikira ku kazi. Akazi kameze gute? Akazi ubwa mbere ashika akosora impapuro, ubwa kabiri ashika ategura ivyigwa zo kwigisha umunsi ukurikira. Murumva rero nta mwanya na mutoya wo kwidagadura muri ibi na biriya akora. Ibyinshi yitwararika igikorwa ciwe, igikorwa cyo guteza imbere urwaruka ajejwe. Muti ntaronka umwanya wo kwidagadura, ashika akosora impapuro. None imisi yose amakosora izo mpapuro, imisi yose yamariko arategura ibyo aje kwigisha umunsi ukurikira, ntashobora gufata imisi 3 umunsi ndayihebeye gutegura ibyo nzokwigisha, wanashaka indwi 2, indwi 3 akabitegurira hamwe, ntibikunda. Imisi yose ategeza kubitegura. Igihe cyose umwigisha arategura ibyo azokoresha umunsi ukurikira. Niyo mategeko. Urategura, uheje kwigisha ucutegura ati ejo nzokwigisha ibi n'ibintu, kuko uba ufise ibyo wisunga, uba ufise ibitabo ico bita fichier de maître. Ico gitabo rero gifise nico ugenda wisunga kugira ngo urabe icigwa kigezweho ico arico. Ico rero naco ntabwo upfa gwisindira ko ngiye gucigisha abana utafashe umwanya wo kucigisha neza, wongere unagitegure.
ico bita preparation de leçon, ugategura neza hanyuma ukazokwigisha abana ibintu nawe banje kugira gute babanje gufatira umwanya ukavyigako neza. Ibindi bikorwa umwigisha akora uretse gukosora izo mpapuro, uretse gutegura, aragira n'ubundi bushakashatsi bw'iruhande, kuko umwigisha niyo umwigisha wisunze ibyo abanditse mu bitabo, hariho n'ibindi bisaba yuko ukora ico bita materiel didactique. Ibyo nabyo ntushaka kubikoresha, ntushaka kubyigisha abana utafashe umwanya wo kubirondera ngo urondere materiel didactique uzokoresha mu kwigisha umwana kugira ngo abashe kumenya, ashobore kumenya icigwa neza wamwigishije. Naco nyene umwigisha ico agikoreye ko kirafasha cyane mu kwigisha abana biwe. Hanyuma ibindi bikorwa nabyo mu by'ukuri iyo muravye abavyeyi nivyo turibaruka abana, turibaruka abana hakageraho bagira imyaka kuja mu ishuri. Mugabo umwana agiye mu ishure nta kintu na kimwe abazi, ava mu muryango, ava mu rugo atakintu na kimwe azi. Umuvyeyi amurika ku ishuri avuga ati ngiye kurondera akazoza umwana wanje, mugabo aba afise ahandi hantu abiziga, uwo mwana rero aja ku ishuri atakintu na kimwe ashoboye. Umwarimu ico akora ni ugufasha kumwigisha, kumwereka ukuntu afata ikaramu, kumwereka ukuntu ashobora gusoma urudome, kumwereka ukuntu ashobora gukora ibi na biriya bijanye no kwigisha no kwiga ku mwana. Ibyo rero iyo umwigisha atabigizemo uruhara, umwana uko yavuye muhira nikazosubirayo. Yego, murakoze cyane. Indirimbo yitwa Umwigisha. Mbega iyo ndirimbo tumvise ko iciyumviro nyamukuru mwagiko mwaravye akazi umwigisha akora, kandi ko ndaraba ninzi mumaze kurabwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, nawe utarayira bacuja ku Nkirabutsi TV ndazi cuyibona. Wandike Umwigisha by Ntakirutimana Denis, ikiza yibonekeza yimvire amajambo ayirimo. Ijya ndirimbo nimba atari banga gutwabye umwana gute? Ego, indirimbo gushika ubu ndiko ndaraba mfatiye ukuntu natanguye kuyikora, nkaja muri studio, nkagaruka nkakorera amashusho, iriko iraba umuriyoni. Miliyoni umwe mu ndirimbo iryoshe nk'ijya n'indirimbo y'Umwigisha nkuko nabitse ku batayirabo cyo kumviriza, indirimbo iryoshe cyane. Rero nongaha nyene mavanda baha gace gato banze ndabahonja amaskeye murayisanga ayisanzuri. Umuriyoni wose uramaze kugenda. Mbega ijya ndirimbo bari wamaze kuyumvisha abandi bigisha, urabahereza barumva amajambo arimo? Ego, hari abigisha amaze kuyumva, mugabo biciye ahanini kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, biciye kuri YouTube nkuko mwari mwamaze kwicishaho, niyo benshi baramaze kuyumviriza. Ariko sinovuga ko nubwo bayumvirije ko hari ico bita commentaire mu Gifaransa, nta kintu barayivuga ko kirekire. Mubigisha basanzwe mukorana, muba bamaze kuyumviriza arabigisha, hari intererano maze kuvuga bati mushire nk'aka bahasha kugira nako ndashaka kumufasha yashire muri bya bitwa gutamelioration, donc agira ibintu biryoshe gusoma. Oya, ntawe ndabona mugabo ntabwo binshi intege, mbandanya ndabikora gushika aho nzobona ko bigeze ku ntumbero nziza. Ego, Ntakirutimana Denis, dufatiye ku ico nyene muvuze, abandi bantu benshi baraba indirimbo, sinzi ko bo baravuye babona ukuntu bashobora kukuronka, canke ugasanga ari umuntu yashatse no kukugira ico agutereye akabura ukuntu ashobora kukuronka. Mbega nko kuronka gute kuba yaragize akantu indirimbo yamushikanye ko akumvira mukoze akavuga ati uyu muntu yarindiye indirimbo ndamukeneye kumufasha, mbega yocanke byagenda gute kugira ashobore kukuvugisha canke kugira ashobore ico yipfuje kuguha ishobora gushikira neza? Ego, murakoze. Icambere cyo kugira ngo umuntu ashobore kunshikira neza, ubwa mbere ni telefone, no muronsa nimero ya telefone. Ego, urakoresha WhatsApp? Ndakoresha WhatsApp. Nimero yayo ni 69 amajana 377 amajana 965. Ego, Ntakirutimana Denis, indirimbo Umwigisha wadukorezako? Ego, Mwigisha, 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 mwigisha,
ngire mpaye mpayagize mwigisha murezi we arazwi ishinga no gutanga ubumenyi we yitanga atiziganya mukura muri igihugu incabwenge zibikwiye kandi zibushitse arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa ego arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa nukuri arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa ninde uwundi mwarimu arakwiye gushimirwa mwarimu arakwiye gushimirwa mwigisha niyo nkingi y'ubumenyi mu gihugu yes ubumenyi nabwo ukazana iterambere adahari ntaco shoboka nikirumara n'incabwenge idasanzwe arashoboye 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 arakwiye gushimirwa ego arakwiye gushimirwa mwarimu arakwiye gushimirwa mwarimu arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa ego arakwiye gushimirwa mwarimu arakwiye gushimirwa mwarimu arakwiye gushimirwa Nestabi arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa yes bakuzongera butse TV mwavyumvise ni mwarimu arakwiye gushimirwa navuzemo Nestabi mugana Nestabi ashimiwe na wene nibaza ko atakibazo na kimwe ye ni indirimbo iryoshe cyane ndimbo ifise amajambo meza cyane ni indirimbo ukora wumviriza uri kurayumviriza kuyumviriza rimwe gusa biragoye utanguye kuyumviriza ushobora kumara n'incuro zine uri kuyumviriza gusa kubera kanovira kiyo ndirimbo mwavyumvise arakwiye gushimirwa arakwiye gushimirwa Nakitimana Deni ego je namwe atubwiye ko ari mwaragiye ko mwari makora ariko nta kindi cyatumye indirimbo nk'iyi muyicarira mukayikora nk'uko cabasunitse cyane ati iyi ndirimbo ya mwarimu ndayikeneye pe nababwiye indirimbo kugira ngo ndayikore mu by'ukuri ubwa mbere nabanje kuraba ukuntu umwarimu akora ukwitangagira nacishijemo ndabwira umwana amaze kwinjira mu mwaka wa mbere ni byiza ko cyangwa se ni ngombwa ko umwigisha amwitwararika mu buryo butandukanye bwo kumwigisha kugira ngo ashobore kugera ku ntambwe hanyuma ikindi naco araramura aragira akaramura wa muntu yatangura kwigisha mu mwaka wa mbere aragira akamuramura akajamo akaba uwundi muntu akaba umwigisha agaruka akaba umwigisha nkawe akaba muganga akaba journaliste nka Nestabi umunyamakuru nka wewe akaba umwagoronome murabona ko bigeraho mbere abantu bakaza kuva muri ibi mu byo bize leta ikabizera ikabagira abana bariye ibyo byose ni ku bwa mwarimu mwarimu urakwiye gushimirwa mwarimu ego Nakitimana Deni mu ndirimbo nyinshi musanze mufise indirimbo zingahe dufise amasanamu indirimbo zose amasanamu ni imwe gusa amaze gukora izindi zose nta masanamu zire kuki mwashimye ko arigira amasanamu nashimye ko arigira amasanamu kubera yuko mu by'ukuri nagombye ko ijwi ry'iwanje canke se igikorwa umwarimu akora mu by'ukuri abantu bose babona ko ari igikorwa gihambaye kidasanzwe izindi biteze ko bizogenda gute zindi ndirimbo maze gusohora amasanamu ntaco kubwiye oya masanamu kuko nazo zirafise inyigisho umwe yose irafise ikintu igenda irigisha uretse ko nabwiye yuko bitwara uburyo ariko ndumva ko mu by'ukuri mfise ishaka ryo kuzikoresha kugira ngo nazigira amasanamu igihe rero noronka uburyo noza ndakora kamwe kamwe gushika izo nifuza gukora zose ndazikoze yego ni Nakitimana Deni twa dutiramanye ngaho kuri TV akaba ushaka kumubwira akaba akajambo ko kumushimira akaba ari ushaka kumufasha kugira n'izindi ndirimbo zitandukanye asanzwe afise ashaka kuzikora amasanamu umwanya n'uyu wawe nimero ya telefone yayitanze ni ya WhatsApp urashaka kumuganiriza urashobora kumurondera akuranga imabayi mu byo by'indero byo imabayi bita DCE mabayi ni asanzwe akorera munyamabanga w'ibiro nkuko yabitubwiye rero umwanya ni rwanyu igikorwa je cyanje ndagihejeje
ndamubashikaniye mukeneye wese nawe wonshaka nanje ndashaka kumuconnecta ko n'ubunyene mugashobora mu kuganira mugaheza Edahiro yitangiye n'imero yiwe ducisa kandi karembo kamwe ego sinzi ko nobacishizamo muzofise ntarakora canke iyo ushaka yose wewe ego nk'ubu ndiko ndategura indirimbo kandi indirimbo idasanzwe ihayagiza umuvyeyi iyo nayo ndiko ndayikora nubwo ntarayiheza mugabo ndashaka gucisha akantu gatoya mukumva ko nayo nyene ari indirimbo ngira akamaro ku muntu wese afise umuvyeyi yamwibarutse muvyeyi wavyaye ukampeka ngira ndaguhayagize muvyeyi waritwararitse kundera nk'abandi uritwararika kundera ndakura shimwa muvyeyi we shimwa muvyeyi we nkako nakaririmbo kamumuzi ufise ndiko ndakora mugabo sindashobora kwiheza iyo nayo nipfuza rero ko nzoyikorera ibishoboka byose kugira ngo n'umuvyeyi nawe nyine umuntu wese afise umuvyeyi abone mu by'ukuri ko ari ikintu cyo kwishimira mu buzima bwa misi yose. Yego beko cyafise abavyeyi nyene ndabafise bose. Yego byase mu karimbe nabone bazoryoherwa bakumvise umuntu wacu aturirimbe bazokumva nihagira neza ko ndagahera heza bazokumviza mugani baza ko nako gace katazoba kwabwira ikintu nibaza ko niba bakurikirana Inkerebutsi TV bashaka kuzokumva nabone bakumva ko by'ukuri muhungu wabo hari akanakara bategurira kameze neza nimwe nibaza ico gihe ko musanzwe mufise abavyeyi bose nimwe agakora amasanamu hajya hano umuvyeyi muzohashirabo nyene tuzobashiramo ni ngombwa ndabashiremo nyene kuko ndabayagiza kugira ngo n'abandi babone ko mu by'ukuri guhayagiza umuvyeyi ari ikintu kirumara cyane mu buzima bwa misi yose. Mugabo ndiko ndumviza amajambo yako gira wampetse wakarimbiye mama gusa canke ni n'abapapa aho barimo muri rusangi navuze umuvyeyi mugabo hani nishimikira ku muvyeyi yanyibarutse mugabo bose baranyibarutse mugabo burya umumama nawe usanga ari nawe usanga ari ikindi kintu akora kidasanzwe ku mwana wiwe. Ego uyu mwana uri kuramuheka mu mvura wikoreye ibi na biriya umwana ukamuhagira urabona ko ari ibintu nyene bidasanzwe nico gituma ahanini shira imbere mama ariko n'abapapa bamaze imisi batubwira bati kugenda tuba turahangayika nivyo uwo mu mama bariko ramuheka nanje nagiye kurondera guteka imitwe hirya no hino kugira nzane kubera ko ataba yagiye gukora kandi kazi wewe bari gufata uwo mwana muheka nivyo nanje nkaja guhangayika hariya naho nkacanza tugahuriza hamwe kugira na aronke ibyo afungura aronke ibyo agabura umwana nayo mabere birashobora kuboneka ati burya natwe tuba tuvuye papa kuririmba indirimbo y'abapapa nk'abantu natwe dukora cyane twitanga arico bakivuga ko jewe nibaza yuko umuvyeyi nko navuze abavyeyi bose ni bamwe mugabo hari akabijya hari akaza kabijya cyane gusumba ego n'aba papa hari ibyo nabo bafise badufasha mugabo mama bo baza barenze gose baza barenze gose mfatiye ku buroro namaze kuguha n'ubundi buroro muzi aba mama bakunze gukora bakunze kuba barimwo kubwo kugira ngo abana babo bashobore kugera ku ntambwe nkizo babageze ko mu bihero Ntakitimana Denis muzi twaherukana ngaha tuko twakorana ikiganiro tubwira by'umuziki waje witwaje gitara kanimba turirimbiye sectares ni kibuka neza ariko nk'ubo gatangura shaka kuvuga gufasha karembo naririmbye ego ufise gitara n'indirimbo naririmbye yivuga iby'imico mico yes kaducishize ndakagufasha tu ntega amatwi ndababwire kuvyo hambere ntega amatwi ndababwire kuvyo hambere abo hambere barafashanya mu bikorwa byose bakora bashira hamwe imico n'imigenzo myiza nivyo vyabaranga eka aho hambere hahise byari biteye igomwe barundi kubita muze twisunga imico n'imigenzo myiza
mu kubaka Uburundi burimo ubumwe, mu kubaka Uburundi burimo amahoro, iterambere, mutekane. Yes, bakunzi ba Nkerebutsi TV, turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye, turabashimiye cyane umutumire wacu Nakitimana Denis. Twizere ko n'ikigiye turasubira kubahamagara muzotwitaba Nakitimana Denis. Nta ngorane n'imwe, jewe ndi ngaha hafi kandi miriwe mpishije ko namwe twegeranye ngaha, umwanya wose munkenera nzobitaba. Reka tubashimire rero mwebwe mwese bakunzi ba Nkerebutsi TV, ariko kandi tubasabe kuri iki kiganiro mugipartage, mukirungike abantu benshi bashoboka, ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe, turaba munsi iki kiganiro nyene aho byanditse ukorako, umaze gukorako ucubona haje agakengeri, ucongera ugakoreko, umaze gukorako haca haza akajambo toute cyangwa all, ucugakorako na kone, aho umaze kubikora ibyo byose ibiganiro byose zokoma dushikiriza ku Nkerebutsi TV bizokoma bashikira atangurane nimwe byoroshe, mumva mu telefone yanyu akadodora gusa ngo turururu kaka notification, mutamwanda yakumviriza ibiganiro bya Nkerebutsi TV, mupartage, muje kuri YouTube ku Nkerebutsi TV, murabe indirimbo umwigisha yaririmbwe na Nakitimana Denis, nayo ni muyirabe, muyipartage, muyirungike abandi bigisha hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko utujambo tubita lyrics munsi tugenda dusiguye mu Congereza, bavuga Icongereza mu barungikire mu bihugu bitandukanye, hanyuma indirimbo bandanye kwigina kwisi yose, abandi bose bayumvireho, n'abandi bumve akamaro kumwigisha, bumve ibikorwa by'umwigisha. Rero tubashimiye cyane bimwe by'umwihariko nka Nkerebutsi TV, tubagatsa kandi ku TV mubane mudukurikirana, asigaye na gutaha. Bye bye. Urakoze cyane.